Umuntu wese rero arafise ubwizigirwa yahawe. Ntiduhave turaba ubwizigirwa kuba dukuriye gusa. Nawe aho uri n'ubwizigirwa. N'aba bamenyesha amakuru barafise ubwizigirwa bahawe n'Imana. N'abo benegihugu uko babona uko barafise ubwizigirwa bahawe n'Imana. Umwe wese. Ariko ikibazo ni ikihe? Muri ubwo bwizigirwa harimo kugirira neza abenegihugu bose. No kuvuga ko barya abantu uba ukuriye wahawe kubakurira, wahawe kubabera indongozi, guhera kuri nyumba 10 kuduga kugera kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Urafise ubwizigirwa utegerezwa ukoresha kugira ngo umwenegihugu ibibazo afise ubimutunganirize. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaravuze ati umufuko wose uronka ifaranga, umunwa wose uronka ico urenze ururinga. Bamwe baciye bamuraba nk'abagire bamubaze bati ivyo birashoboka? Hari irindi jambo yaciye agereka ko ryuhira kandi rikuzuza ngo turi kumwe twese. Sinzi ko namwe mwaryumvise, abaryumvise bishure ngo turi kumwe twese, ngo turi kumwe twese. Aha, rero sindinda guteba. Twebwe abarundi twarabayeho mu ngorane, ariko tureke kwidoga. Imana rugira byose muri Korani ivuga iti yemwe bene Isirayeli, nimwibuke ingabirano zanje nabahundagaje ko, maze mubahirize isezerano ryanje kugira ngo nanje nubahirize iryanyu, kandi ntimugire uwundi musenga uretse jewe gusa. Imana ihabwa icubahiro. Urumva ko Imana ibyo yatugiriye twebwe abarundi, abanyesirayeli ndabaretse mvuga abarundi, ibyo Imana yatugiriye ni byinshi kandi bihambaye cyane. Ndabye neza muri Korani ikigabane ca 28 umurongo wacu wa 4, Imana ivuga iti mu by'ukuri Farawo yishize hejuru ku isi, maze abantu biwe abacamwe imigwi kugira ngo acinyize bamwe muri bo, akerera abana babo b'abahungu, maze abagore babo akabareka mu kubakoresha imirimo ivuna. Atagukeka Farawo yari mubi. Abarundi twabayeho gutyo muri ubwo buzima. Hanyuma kandi Imana rugira byose kivuga iti natwe, kuko Imana yivuga mu bwinshi, iti natwe twashaka gutera iteka abacinyijwe ku isi, tubagira abarongozi, tunabagire basamuragwa. Imana ihabwa icubahiro. Urumva ko Imana ishaka gutera iteka abacinyijwe ku isi,
mbere ibagire basamuragwa aho nyene ku isi. Nimba ari mu Burundi ibagire basamuragwa mu Burundi. Byarabaye ntibiraba. Inyishu kiramutu atajibu. Imana ibandanya ivuga iti duha abakinyijwe ubutwari ku isi kugira ngo twereke Farawo na Hamana n'ingabo zabo bimwe bahora batinya. Imana ishimwe cyane. Banyakubahwa rero, aha nta bindi turinda kurandira ko. Reka nzana akagani gato eje ndakunda kwigisha mu tugani ngo umunsi umwe intare yinjiye mu ishamba hafi y'amazi, mugabo mu ishamba ibwira ibikoko byose iti nije mwami w'ishamba, sinkeneye kumva akantu karyogora mu gihe jewe ndiko ndarengana. Ibikoko byose biti twabyumvise. Igikere cibandaniriza intare iti weho uri iki? Ibyo navuze ntiwabyumvise. Igikere kiti ibyo ntibindaba. Wabwiye ibikoko bitunzwe n'ibyatsi n'ibitunzwe n'inyama, jewe ntora irusi ngatora no mu mazi. Iryo ni itegeko ritandaba, kandi ibindi ko ndakora si ukurya cyangwa ukunywa, jewe ndiko ninahaza Imana. Imana ninahazwa cyane. Hanyuma irya ntare iti uretse kwisunga kuninahaza Imana nta kindi witwaje. Iti kubera uko kuninahaza Imana ndakurusha ubwenge n'ubukerebutsi. Intare iti nta bwenge undusha, nta n'ubukerebutsi undusha. Ubu wewe twova aha twiruka tukagera kuri uriya murambi, wontangayo kuvuga ngo urakerebutse? Igikere kiti ahubwo vuga dutangure ejo aho bukera. Intare iti ejo inkoko niyo ngoma. Ikiragenda. Igikere gica gihamagara ibindi bikere byose kiti mwabyumvise, tutemeye ngo tubumwe turacinyizwa nta kabuza. Turemera amategeko atabaho, mugabo nitwabumwe nk'uko turi umwe duca dutsinda. Ibikere biti dusigurire neza. Namaze kubwira intare ko tuyirusha ubwenge n'ubukerebutsi, kuko twebwe tuninahaza Imana, turangije tukirira iby'irusi n'ibyo mu mazi. Intare rero rishobora kutubuza imigambi yacu. Ibikere bimwe biti aho ndugira udukwegere. Igikere kiti muremera kwanza ko turi umwe? Jangaho kwanza uvuge wewe twumve. Namwe tinoye mwumva tutavuga rumwe. Ti jaharya musimbagurike turabe. Birasimbagurike iti none mona tudasimba kumwe. Ingorane ziri hehe? Ejo aho bukera rero muzinduke mugende mwipange ahantu hose intambuka imwe kugeza kuri uriya mutumba. Ariko ntimuje mu nzira, muje iruhande y'inzira, mwihagararireho mwihorere. Intare niyaza ishitsi iruhande yawe igahagarara, ucuyibwira akajambo. Ijwi ni rimwe kandi turasa, tumeze kimwe, tuvuga kimwe, nta ngorane. Bica biripanga. Bimaze kwipanga, intare yaraje mu gatondo.
iti dutangure igikere kiti tangura uje imbere kuko wohava undusha intambwe ugaca umuhonyora je imbere nanje nje inyuma. Intare kiravumbuka igikere gica cigumiraho. Intare igeze hariya imbere irahagarara yumva ingene gicaragiza inyuma yayo, iza yumva ikindi cacomotse ngo urarushe mbisa nibandanirize. Intare ikirakomeza iriruka rwose, igeze imbere irafunga ifire moja kwa moja, yumva ingene kije rero kinyaruka. Ikindi kiti nimba bikunaniye mbisa nibandanirize. Intare ikiriruka igera hariya bavuganye kuri uriya mutumba, ikirakata kugira ihindukire iraba ingene kiriko kiraza, mbere ishaka kubanza kwicara. Kiriya kindi naco kiti none twavuganye ko nagutanze uzoshika unyicarako. Intare ubwo nyene ica iravumbuka iziriruka iruhukira hahandi. Ihashitse kuri ryabuye ikirakata rero iraba ingene kije, naco kiti nagutanze mba nagutanze cuja ku ruhande. Intare iba iratsinzwe. Abarokotse rero muri kino gihugu, amabanga ya mbere twahawe nuku kuba tukiriho. Uku kuba tukiriho ibyahaciye byose bikaba byaraduciyeko. Uku kuba tukiriho ni ikintu dukwiye kwishimikiza. Ikintu cyose kibaye tukarema tukabona ko tugitsinda, kugeza naho umurundi yabonye ibyabaye, yabonye aho twavuye, yabonye ingene sendedevdede yavutse naho yavukiye n'ibyo twarimo. Arangije ngo abonye umushikiranganji aho bariko baragendera abanyagihugu, ngo nyakuba mushikiranganji ngo nari mfise ico mbaza, ngo ibiharage none ko byaduze ibeyi ngo tugire gute. Ico ni kibazo cyo kubaza umushikiranganji. Dufise amahoro, dufise amaboko, dufise Uburundi, dufise indongozi na ya myonga twatinya kwitezemwe amamine ngo bari bayateze data wanje sinzi uko babita. Imbonerakure zarayabonye ajya amamine zibwira bamwe bayategwa barayategura, ubu barayaturiye. None utinyira iki kuja kurima ahariho hose ngo wirize amaboko mu mufuko ngo ninabona umushikiranganji nzoca ndamubwira ko ibiharage byaduze ibeyi. Banyakubahwa rero turi indongozi. Mbere ico ndiko ndabona indongozi guhera kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu n'abashikiranganji bari ku kivi, ariko abakozi b'Imana twisubireko. Turiko turigisha abantu ingene bazana mu misigiti ayo twita isadaka, ingene bazana kwa pasiteri ayo bita ibigira cumi, ingene bazana kwa padiri ayo bita imperezwa. Ariko ko tutariko turabiza kurondera kugira ubwo bukene bariko baridogera babugwanye, ejo mbere bazoronka ayo baduhagwiriye. Munangoja nini? Niyo mpamvu rero jewe nta bindi mvuga uretse kubona ko abakozi b'Imana n'ubu tubandanya
gutana akazi, leta mbyeyi, leta nkozi, twayitanye akazi. Imisigiti turubaka n'abantu tukabigisha, mugabo ingene bagwanya ubukene, ingene bagwanya iyo myidogo, ingene bokura amaboko mu mpuzu bakagwanya ubunebwe, icyo gikorwa twagihebeye leta ngo ibyo ntibituraba. Ariko muri Korani Imana itubwira no ku cigwa cerekeye uno munsi wa gatanu yuko abantu bahejeje gusenga bategerezwa gukwiragira mu isi kugira ngo barabe ingabirano z'Imana ziriyo. None barabisha iki? Ufise isuka asubira ku kivi, ufise umutahe asubira kudandaza, mugabo ntiyicare. Ariko twebwe inyigisho nyinshi tubaha nizo gusenga no gutanga, izo kurondera nta zirimwo. Imana ibahezagire.